iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu na yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanyenga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagarukanire kubiriko birashikira abene gihugu bo mu ntara ya Rumonge komine Muhuta ku musozi wa Gabaniro, aho nabo baraye bahuye n'isanganya rikomeye cyane. Nkuko twabagejeje ko ku mugoroba w'umunsi w'ejo hakaba ari kwigenekerezo 19 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 inzu zigera ku majana 375 zigizwe n'inzu z'abanyagihugu harimo n'izindi nzu zegukira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo butari n'agataka kugira ngo zizoshikire mu muyaga nkuba uva ku rugomero rwa Kirasa Energy zare zisenyutse zitanywe n'umusozi wa Gabaniro zose atanimwe isigaye. Amakuru duhejeje kuronka muri aka kanya rero aturuka kuri uyu musozi wa Gabaniro amenyesha ko gusenyerana kuyo musozi vyavuye ku kimanga kinini cyari ku musozi wa Gabaniro cyasadutse kuva hejuru gushika mu mwonga. Biraheza rero bica bituma amazu yose hamwe n'ibindi vyose vyari kuri uyo musozi bisatagurika biramanuka gushika no mu ruzi rwa Kirasa hubatswe urugomero. Abo banyagihugu bose bo kuri uwo musozi akaba atanumwe yaraye mu nzu, ndetse kuri ubu ibibazo vyatanguye kuvyuka muri benshi cyane, bamwe bakaba bagiye gusaba indaro mu Kabezi hamwe n'ibindi bice, mu gihe kandi hari n'abandi nabo baraye bahagaze muri iryo joro rya mbere bamwe barondera ivyabo vyazimiye batari bubironke. Nagahinda gusa mu banyagihugu bari muri ako gace. Ni mu gihe kandi muri ayo makuru binavuga ko hari abantu batarabonana n'imiryango yabo ngo kuko mu guhunga iryo sanganya ryatewe n'ico kimanga camanutse atanumwe yajana n'uwundi ngo buri wese yakiza amagara yiwe. Muri kino gihe rero abanyagihugu bakaba bafise amakenga menshi ko hari ababo bahitanywe n'ayo mazu yabomotse, nubwo bimaze guharurwa ndetse no kumenyekana hamaze gutangazwa ko umwana w'imyaka 4 ari we yoba yaburiye ubuzima muri iryo sanganya ryaraye ribaye. Abanyagihugu kandi bo barataka batabaza bavuga ko abajejwe intwaro bo nta jambo bariko barashima kuvuga kucokorwa kugira ngo abanyagihugu batabarwe nkuko bivugwa. Iri sanganya rikaba rije ryiyongera kurindi rimaze iminsi rivugwa, aho habayeho iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ndetse n'amazi aturuka mu ruzi Rusizi. Muri iyi minsi turabona ko ikibazo kandi ciduga ry'amazi ya Tanganyika mu bice bimwe by'igisagara ca Bujumbura nko mu Gatumba, Kibenga, Kinindo n'ahandi biriko birafata umurindi ukomeye. Benshi bakaba ko baratabaza ubutegetsi. Kuri ubu inama bamwe bari kuvuga ko inama z'abategetsi bakomeye cyane bo hejuru ziriko ziraterana umwanya ku mwanya ku matelefoni, nabo ngo ntibice baraba ingene botunganiza aba banyagihugu bamaze guhura n'iri sanganya. Ni mu gihe iki kibazo caraye kibaye, iki kibazo bivuga ko caraye kibaye n'ubundi cico kimanga c'uwo musozi wamanutse uherereye mu ntara ya Rumonge komine Muhuta ku musozi Gabaniro. Ivyo vyose biriko birashira leta y'u Burundi mu bibazo bikomeye cyane. Ni ikibazo igihugu naco kitari citeze mu gihe bari bakiriko bararwana na ca kibazo nyene c'abene gihugu bariko barimurwa, aho amazi yabaduganye nyene, amazi aturuka mu kiyaga Tanganyika. Benshi bakaba bipfuza ko leta vyibuze yogira intererano na nkeyi ibahaye nkuko vyama bikorwa ahantu henshi hagenda haboneka ibibazo bitandukanye. Bamwe mu banyagihugu baravuga ko ataho gukika umusaya kuri ubu bafise, abandi bakavuga ko n'ubundi iri rishobora kuba ari ijoro rigira kabiri bagiye kurara bahagaze kuko babuze abagenzi babatabara. Namwe bagenzi b'abarundi turabasavye wogira interano afise yoyishikiriza kuri aba banyagihugu bari mu bibazo bidasanzwe. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru arabana n'intwaro ibereye, Guillaume Gahunga amaze iminsi atatazwi irengero. Hari umunyagihugu muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, Guillaume Gahunga amaze iminsi atazwi irengero. Kuva kuwa gatatu heze mu ijoro igenekerezo 14 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024, Guillaume yitavye umuntu atazwi bo bari bafise igikorwa bashaka gukorana. Imwe mu mbonera kure z'Igihanga ngo yamujanye kwibarabara rya Bujumbura Rugombo. Amakuru akavuga ko yo baratwawe n'imodoka y'iperereza. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Ese uyu we ninde akora iki?
Guillaume Gahungu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na karindwi ku mugwa mukuru wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Guillaume akora muri Itabi Gihanga nka encadreur sportif. Mu bijanye na politike, Guillaume Gahungu yahoze mu mugambwe MS wahoze urongowe n'umuhisi Colonel Epitase Bayagana kandi. Guillaume Gahungu kandi akaba azwi ko asanzwe ari umugenzi akomeye cyane wa Alexandre Ngoragoza arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza. Aba bombi bakaba basanzwe bahurira mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Bubanza Afobu. Alexandre nk'umukuru w'ishyirahamwe, Guillaume nk'ujejwe amahiganwa. Ubwo bugenzi budasanzwe kandi bikanavugwa yuko arivyo vyatumye Guillaume bwavyaye ko Guillaume Gahungu yahavuye yinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Uyu akaba yubatse kandi akaba ari n'umuvyeyi w'abana batanu. Ku munsi wo kuwa gatatu uheze rero, Guillaume yawumaranye n'imbonerakure Munezero Nestor batazira Mbike. Ivyashikiye Guillaume Gahungu kuwa gatatu uheze, hari umuntu aboneka ko ashobora kuba abizi k'ikintu kinini. N'uwitwa Nestor Munezero batazira Mbike yahoze arongoye imbonerakure muri village ya kabiri ya Igihanga. Mbike akaba asanzwe azwi ko akorera mu kibanda c'imiceri aho muri village ya kabiri nyene. Umunsi wa gatatu uheze, Guillaume yawumaze ari kumwe na Mbike. Mu gatondo bajanye mu nama ibubanza birigwayo. Yoba yari inama ijanye n'ivyiganwa ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Bubanza. Batashe ku mugoroba rero aho Mbike yokururutse ageze iwe muri village ya kabiri, yasemwe kubandanya hamwe na Guillaume ku mugwa mukuru wa Gihanga. Bageze Gihanga, Guillaume yaronse telefone ya mukuru we yari yatahanye umuvyeyi wabo Juvenal Gahungu. Yari amaze iminsi agwariye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji. Mukuru wa Guillaume yari afise imodoka ngufi atinya kwinjira mu ibarabara rya Gihanga ryuzuye amazi n'ibinogo. Acahamagara Guillaume amusaba kurondera iyindi modoka yo musanga ku ibarabara rya kaburimbo RN5 maze agatahana umuvyeyi. Aha rero Guillaume yaronse imodoka y'uwitwa Biduna. Mu gihe bagiye gutora umuvyeyi wa Guillaume kaburimbo RN5 maze agahura nabo bari baje kumuraba. Ntawuzi aho Mbike yaciye akuriye pikipiki mu kanya gato, ico bikoze niwe yagiye amujanye. Ababonye ubwa nyuma Guillaume Gahungu bavuga ko hari isaha 2:47 z'ijoro ku pikipiki ajanywe na Mbike. Iyo pikipiki rero yaciye imbere y'urugo rwa Guillaume Gahungu. Ntawuzi impamvu yarenganye ataco abwiye abiwe. Mbike akavuga ko yashikanye Guillaume Gahungu hamwe kwibarabara rya Bujumbura Rugombo, aca asubira inyuma asiga Guillaume ari wenyene. Ico kibanza avuga ko yamusizemwe ni kibanza giteye ubwoba. Ayo masaha ku buryo hageze umugoroba abapolisi bahanura abantu kuhava n'ingoga. Mbike we akavuga ko Guillaume yamubwiye ko abo yararindiriye bari guca bajana mu Rugombo. Uretse ivyo, Mbike avuga nta wundi numwe azi cabaye kuva ajanye Guillaume kw'ipikipiki. Turetse ko uyo munsi Guillaume Gahungu biboneka ko asa n'uwiriwe acunzwe n'imbonerakure Mbike, hari ibindi bitangaje vyari vyabaye hafi y'urugo rwa Guillaume Gahungu. Abanyagihanga bavuga imodoka zibiri z'iperereza zari zagumye zikurakuranwa. Imwe yari imodoka y'iperereza mu ntara ya Bubanza, iyindi abayibonye bikeka ko yavuye i Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike canke se ku cicaro gikuru c'iperereza ry'u Burundi. Umwe mu nshuti za Guillaume Gahungu haremeza ko mu masaha y'umurango yahuye n'imwe muri izo modoka irimwe abantu bambaye impuzu z'igipolisi n'abandi bambaye izisanzwe. Havamwe abagabo batatu bambaye izisanzwe. Icamutangaje ngo nuko ageze hafi y'urugo rwa Guillaume Gahungu yagiye abona ahahurira n'abo bagabo batatu batazwi muri ako gace. Hari umunyagihugu wo ngaho kandi Gihanga yemeza ko Musitanteri Leopold Ndayisaba azi neza abari muri iyo modoka y'iperereza yo baravuye i Bujumbura. Akavuga ko yiboneye ko abaje muri iyo modoka babanje kuja kuganira na Musitanteri Leopold Ndayisaba. Abaryango ba Guillaume Gahungu ntaho batamurondereye barabura uwabo. Mu gihe telefone ya Gahungu yari yazimye amaze gufatwa bukeye kuwa kane igenekerezo 18 Ndamukiza umwaka wa 2024, telefone yabonetse ko yitabiye muri komine Mutimbuzi. Abaryango ba Guillaume Gahungu barituye inzego zitandukanye z'Ibubanza ariko nta cavuyemwo. Yoba abajejwe umutekano, yoba abajejwe intwaro, yoba abajejwe ubutungane, bose barabimenyeshejwe. Kimwe mu vyatangaje abanyagihanga nuko na Mbike acidegembya kandi ari we wenyene azi iyo yajanye Guillaume Gahungu, ngo biraboneka
ko imbonerakure mbike ikingiwe n'inzego zoba zari zize umugambi w'inyuruzwa rya Guillaume Gahungu. Abantu ba mbere bategerezwa ngo kubazwa inyuzwa rya Guillaume Gahungu ni Pontier Bigiruwuhiri warongoye iperereza mu ntara ya Bubanza be n'imbonerakure Restore Umunezero batazira mbike. Esaba ninde azobubahuka. Kunyuruza abantu si ubwa mbere bibaye mu ntara ya Bubanza kuko muri Nyakanga umwaka weze w'ibihumbi 2023 twari pereza mu ntara ya Bubanza Jerime Tangishaka yaranyuruje umuganga w'ibitungwa Desire Sindayigaya ubona we ntiyigeze asubira kuboneka kugeza ubu. Inyuma y'iminsi 2 Jerime Tangishaka yarongeye kandi aranyuruza Pastor Samuel Mukeshimana uwo we yarasubiye araboneka inyuma y'amezi 3 ari indembe. Umuryango usanga yarapfungiwe mu iperereza Bujumbura yagezwa ko yasengeye General Bunyoni ngo azobe umukuru w'igihugu. Jerime Tangishaka ntigeze akurikiranwa kuri ivyo vyaha icabaye kwabaye kumuhindurira ahakorera ajanwa ku gicaro gikuru c'iperereza Bujumbura. Jerime Tangishaka akaba yarasubirana na Pontier Bigiruwuhiriwe mu burongozi bw'iperereza mu ntara ya Bubanza. None na Pontier Bigiruwuhiriwe ngo nawe abandanije n'ubundi ibikorwa vyaranze uwo yasubiriye muri ayo mabanga. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzikikanwa nadushikiriza sangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mwoza TV Imana bahezagire.